Reka dutangure rero inkuru uko yatanguye. Uhejeje amashure makuru vyagenze gute mu gihe wari uhejeje gukora ikibazo ca leta? Wiyumva gute? Ubuzima ko bugiye guhinduka? Reka duhere ngaho nyene. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, nizere ko mumeze neza. Murakaza neza muri Trésor Talk. Muri kumwe na Trésor hamwe na Bonsoir, moi je réponds au nom de Darcy. uyu munsi tuza kuganira ku rugendo kuva mu gihugu cy'u Burundi gushika mu gihugu c'amahanga. So reka ntangure ndakuramutsa, umeze neza? Go, je nameze cyane kuri ndashima. Aho hanze hari agakirima vraiment nuvuga ko kameze gute, hari umuyaga mwinshi. Nibaza ko ari amasinyi yuko printemps yegereje. Ubwo ubundi vraiment meze neza cyane. Muri ivere n'ubundi iyo bariko baragira amademise ni mu mademisez n'ubundi usanga hari ibintu vy'imiyaga, haravariya akazuba, umuyaga gutyo. Mugabo nizere yuko ibindi vyagenze neza apart iyo y'imiyaga, apart ya klima, ibindi bintu vyagenze. Bon, turi mu kwezi kwa kabiri, hari haca amezi makeyi duhimbaje Nouvelle An, niyo misi mikuru nuvuga ko twahimbaje muri misi heza yagenze neza cyane vraiment, kandi nkuko nyene turi mu gihugu c'abarabu, igihugu c'abamizima benshi, bientôt ku itariki 18 tugeze kwa kabiri zotangura Ramadan, ukwezi kwa Ramadan, ukwezi ko kwisonzesha. Ego nibaza ko nivyo mu byo tugiye duhimbaza hano muri kino gihugu. Oya, aho ni sawa cyane. Yego. Hama rero reka tutangure rero mu ngingo nyezina yadukoranije uyu munsi, kugira tuganire ku buryo dushobora hashobora kubaho umuntu ashobora kubikuramwo icigwa canke conseil canke akabimenyeraho n'ivyo atarazi. Yego. Bo reka dutangure rero inkuru uko yatanguye. Uhejeje amashure makuru vyagenze gute mu gihe wari uhejeje gukora ikibazo ca leta? Wiyumva gute? Ubuzima ko bugiye guhinduka? Reka duhere ngaho nyene. Ata pare vyari bimeze gute? Ego, urakoze cyane. Bon, mu kindi bavuga ngo inkuru y'Imana isubira inyuma. Jewe nakuriye mu misozi nkuko benshi bavuga nyene, mu misozi canke se campagne. Ahama nkura ndi umwana akunda kwiga cane, aho nyene n'Imana yaciye inzira mu mahigwe, ndaja ku ishuri ry'akarorero ry'Imusinzira, benshi barahazi. Hama ikibazo ca leta nuko cagenze neza ko nashoboye kuronka amanota meza. Yego, amanota meza. Hama umunezero wari wose, mugabo nkiyumvira ati none ndahejeje amashuri, voilà le certificat gelé, what's next? Hazokurikira iki? Ico kibazo nibaza ko taje ndacibaza, ngira ngo buri munyeshuri wese acibaza, kuko turaheza amashuri tukaja mu bigiye bitandukanye mu buzima, bamwe bakaja kubandanya amashuri yabo mu makaminuza kaminuza. Rero nanje nakuze ndi umwana afise indoto yo kuja hanze. Wewe gusa ntiwabaye surpris mu gihe wari uronse amanota menshi, wari umenyereye yaronka nakare ko wari mu ishure ry'akarorero. Je amapare vraiment ndose amanota na general yashimye, mugabo narabaye surpris kubera wari umunezero kuri je. Ndumva wewe gusa naragusumbije umunezero. Bon, kidi reje ni kuvuga nasanze haje umunezero uri subjective, happiness subjective, kuko hari umuntu nk'akarorero akenye, nk'akarorero akenye aronka bimwe afungura muri iryo joro kandi kamuha umunezero, n'uwundi usanga afise billions and billions, mugabo nyene vraiment life is not that fulfilling. Je gituma rero je umunezero narifise barunkwiye, mugabo amanota nari nipfuza siyo naronse. Yego, nico novuga, ariko kuba napashije, hariho benshi batapashije, byamaye umunezero mwinshi cyane. Yego, nyene ndaja mu gafete, ndacelebre avec ma famille, tout ça, voilà. Yego, nje muri make. Oya, ndumva wari umunezero, ibintu vyari bihagaze neza. Hama rero uhejeje rero
uhejeje rero kwevaluwa muhejeje kuronka amanota vyari bimeze gute rero mu buzima busanzwe mu gihe wari uvuye mu buzima bwo kw'ishure ugiye mu buzima bundi bwo hanze y'ishure wiyumva gute vyari bimeze gute? Bon, mubisanzwe je nahejeje mu mashuri mvuga ko ndi mu bantu b'abana kidihaje ntaraba nyine that mature to handle life challenges cyangwa se life problems mugabo nyine nagerageje kuvyakira ndibuka ko mpejeje ishuri ikintu ca mbere nakoze narondeye akazi kuko nyine nabona ko ari imbere yanje nabo bahise barondera abuzi ndarondera akazi nanje naronda tombora banyize ndaronka ahantu mba nakora muri hoteli hama par après ndaronka opportunité yo kuja muri programme benshi murayizi Bujumbura hariho programme yitwa Tujenge Scholars Program niho naciye mu kiringo kingana n'umwaka ego nuvuga ko nyari mfise ubwoba mugubwo bwoba buhinduka kidireje source de motivation yo kubonera ico nokora kugira ngo vya bihenge nari mfise bihere ego namwe mwakunye mumbaza ibibazo vyinshi namwe byabimeze gute mumbwire naho wize ikibazo mwagitoye gute hama muhejeje byabimeze gute munezera abantu banezewe cyane cyangwa se ibintu bisanzwe ko mariko technique uheze ufise diplome kandi cyane nje gukora bimeze gute? Bo jewe wari umunezero udasanzwe kubera sinari mu banyeshuri bari bafite performance nini mugabo kuva mu mashuri y'intango kuduga sinafise performance nini mugabo maze kuronka amanota mbo ntiyari menshi cyane kandi ntiyari make cyane ariko ntashima ego be muvyumva abantu baba bari ntashima 80 ushima muri muramwumva jewe narashimye kubera no gushima ubuzima tuba turimwo Imana ibugena sitwe tuvuga ngo tuzokora ibi canke ibi. Every day is a miracle someone said. Mugabo wari umunezero ntiyari menshi cyane kandi ntiyari make mugabo mu buzima busanzwe maze guheza amashure mbona je vyagenze uko nyene naragenda arondera ubuzi mugasi jero wewe kubera wagiye gukora mu hoteli je nize ibintu vyo kubaka nagiye ndarondera ubumenyi mu bintu bitandukanye meme no kuri tere ndagenda nubwo twari twize ivyo vyo mu ishure hari gihe dukenera ubuzima bwo kuri tere bwo hanze ukaraba ngene bigenda nshimira n'aba engineer sinzi ko no bacisha mu mugabo reka ndabashimira aho bari biyumve. This goes for you. Baramfashe harabamfashe ukuboko baranyigiza mu bintu bimwe na bimwe ndahamenyera ibintu bitari bike nongera ndaharonkera n'agasabune umva wari umunezero udasanzwe rero niho haza opportunité ndabibutsa ku batabizi turafise opportunité mu Burundi ku banyeshuri bahejeje amashuri baragira ntuze ya ama offre atandukanye y'ama bourse ego twibutse neza kungene bigenda bon muri make nuvuga gute je ndi muri bake nuvuga ko bake ko bigeza turi demiriye mugabo ubwo buryo bukarongo amahirwe cyangwa se izo opportunities zikaronka abantu bakeye ego meje amashure mfise ndaje mu matafisi navuze ati oya sinogeza ko sinabwa kwiza imyaka yo kurongora ego ndavuga ati reka mbandanye carrière yo nimbe atimbasha je ku université y'u Burundi na je narakoze na iyo bita point d'excellence nazi no birabandanya mu gisata cha statistique ndonka n'ikibanza mbeshiza cyane naho nashimye kivuga ngaha mugashe kibanza giteye igomwe ego mugabo rero ndavuga ati ntibinkwiye peut-être abantu binashima deja hari wananiwe gizeta avuga ati jewe saye c'est bon byakunze mwe rero nawe nawe amahirwe mugabo mugati shaka plus que ça hama rero ndagageza amahirwe agitandukanye nditura
bureau de bourse d'études de stage Bujumbura baramfasha hama ndaronka uburyo ndaronka amahirwe yo kuza biga mu gihugu ca Algeria ariyo ubu nyene tuvugana sanzwe niga mu gisata kijanye n'amahinguriro ego nizera yuko ubumenyi ivyo nagiye kurondera nzagaruka mu gihugu nkagico mfashije nanje kuko urubanza rumara zibiri ndi kwiga ariko ngira ndahura n'ubumenyi ne nawe gute byari bimeze gute maze guheza kandi ko ateye gizeta wumva wo bandanya kuri rimyere canke uvuga ati jewe reka nje ikiriti mbo tugiye turaraba ku maponderasiyo urazi ko biba ari ibintu bitandukanye ushobora kurindira universite y'u Burundi mugabo ugasanga amanota ntashikana urumva yuko yari menshi cyane kandi yari makeya mugabo naravuze ati reka ntimbishe ndaba ama experience atandukanye ngaha naba ndaraba naba ndakoramo kugira ngo nk'iyo sabone niyo experience hama tubandanye niyo hagera nkabona ndashikana nzogenda depose byarakunze nsanga ndashikana alhamdulillah ndagenda kuri universite y'u Burundi naratonzeho akatari gake mugabo nza kugirirwa amahirwe ndibazawe nawe twari mu bagiriye amahirwe ego nibaza ko icyo bita amahirwe ushobora kuba tukimenyeye umunsi umwe ego umunsi umwe ngira ngo igenekerezo mu kwezi kwa kane ndavyibuka wewe rero gira aho je nibereye ahantu vraiment ndi mwishuye ko natanguye ivyigwa navuze ko nari muri Jenge Scholars Program natanguye ivyigwa haba mbona kapere vraiment nabonye nimero ahubwo na 2022 mva mvuka nta inimero bw'amagare ndabona ya pere ndavuga ati ngira ngo niko karyo nditaba muri batuje mu gatoshe documentation ndonde ariko je nashanyagiriza ndera hama mami nkunziza nza ko niyo munsi ngashobora kubona agize umunezero mu buzima bwanje mwinshi iyo nkuru yavuga gute bon yavuga ati watowe nyene doja kwiga muri Algeria hama acambwira ngo nicyo nuvuga ko kitandyoheye par après rero kwa kangane uza gutangura kondera amadokima yene badahurondera amadokima akankoga kino wengira ngo usanzwe uzi ivyo twaciyemo tubwiye mu make uwe ndibaza ko uvyibuka neza na neza mbo urugamba urumva yari intuze yari step ya mbere duciyeko ego urabaye selectionné mugabo harakenewe ayandi madokima urondera n'ubundi kugira ngo ushobore nkuva kwindi gutera yindi ntambwe yari ibintu vraiment yari stress cyambe nambe hariho abantu tutaba tumenyereye haji Bujumbura mu gihugu cyacu navuze ko navukiye mu misozi urumva ko nkoze mu nkovu oya si gukora mu nkovu mugabo yari step igira kabiri hari abantu tutaba tumenyereye haji Bujumbura uja muri dokima uja muri biro runaka bikanka bigasaba yuko usubira gutonda mu nyuma ugasanga bitwaye nk'imisi nk'itatu ufise dire iri kurusha ndibuka badubwira jya muri ministere kanaka ukajayo jya muri kwa noteri nibaza ko abanyeshuri benshi turi kumwe hano ngira ngo umunoteri niwe muntu wamenye ashobora kuba bavuga ati jewe ndamutse canke sindamukunda kubera ko twashiye ibihe byinshi byatwara energy bigatwara uburyo bigatwara urumva bigatera stress guma wiruka vraiment yari step igoye mugabo behind mu mutima wavuga ati ndafise courage ikintu ndiko ndagwanira exactly akosha umusi Sawa nawe nakosha umusi ndi Murundi of course ni Murundi uri Murundi yoze mwana jewe naje ndo Murundi yoze burya visit Burundi nibyo ama rero wari umunezero uvanganye na stress uvanganye n'uburuhe muga finally byagenze neza okay bon ubu rero wawese amadocument tutera ugomba ugende wiyumva gute nijyambere ugiye mu ndege experience imeze gute kuko ntabyo nzi neza mugabo ngibaza kutubwira muri nibake yamaze kuri indege ngo twari kumwe ariko byemeze gute tubwira ku ruhande rwanje
numva ari umunezero. Icambere na mbere hariho nk'aka insolite kagiye karaba. Can I guess? Okay, chicken or fish? Umuntu yarabaza naje aba hotels. Muga apare y'ivyo hariho yindi insolite. Umuntu aza kurira saa 10 akashika saa 5. Indege ntimusige. Karagushikiye canke kari kiga muri secondaire abo tuzange murabizi hakantu twita ngo guhaba. Rero ni canke ngo gushora wala warashora uvuga ati indege ni yakoko saa 5 cyesa ine nze kwanda hali imbere indege ko saa 10 wowe saa 5 urahari tubite gushora canke ngira ngo hariho the reason behind. Oya usanga ari umunezero mugabo ibintu umuhini mushasha utera amabavu mugabo nta kindi kintu twari gukora cyari ico nyene. No kuja kuri aeroport ukarindira amasaha inzara n'akantu mugabo ubundi muri aeroport nshimiye abantu bubatse aeroport bashizeho restaurant imeze neza n'akabari kabisa amahero wasigaje utavunjije yasigiye mu Burundi. Erega ibyo byose ntavyubuzi. Hari igihe usanga wayavunjije yose canke ugasanga ntavyo waruzi yuko uza kwamara bataguhaye amakuru. Nta makuru ubufise uragenda ukicara ugasanga nta n'amahera wajanye urumva iyo nzara yose mugabo umunezero buhari kubera ubugira burira indege. Kubera ko abari blessing ni ikintu ca mbere uba ugira ni ikintu ubushitseko abantu benshi baba bifuza gushikako. Nuko nyene tuzo dushime aruriye indege Ethiopian uyumva gute? Wari umunezero. Mbona itanguye kugenda mugabiro igire haguruke bayita taking off mu rurimi rw'icyongereza cyangwa igira yaguruke guhaguruka. Ati none ngiye mugabo n'ubundi navuga ati n'ubundi biragenda neza. Yakoze ibi nikora n'ibindi iraza ukibona ku birometero 10 byo mu kirere ukabona irakase. Cyari ibintu byiza. Je ndibuka tuko tururira Ethiopian ikintu ca mbere je cyasipiranye kwa kubona kuntu nyene comfort isakoshi ntiterura irafise ahantu yishira wewe ni wewe nyene gusa. Hakaba hari n'abakobwa beza baza gusereva je ndibuka bambaza ngo chicken or fish wowe muri tujenge warize icyongereza akora akazi aho baza ngo chicken or fish bakishura ngo yes nawe ati chicken kabisa uvuga yes yacapfogwa yabonye mugabo twari tumaze imyaka myinshi tugiye ibiharage n'ibijumbu. Ugize ivuga ko ibiharage baduserebye bene data nyamaza tuye muri commentaire vraiment ibiharage bitetse ko je n'umumenga ni bibisi nawe ati ibintu nibiki mugabo nyene n'inzara nawe ati ndabijya yego mugabo baca bashoza ko nyene kakabinyo bati aho mwenaka nza gushika Addis Ababa kabisa mbona isaho ndibuka ko dushitse Addis Ababa twasanze je nk'ibujumbura nanumenga Ethiopian Airlines ndege twasanze ni nini mugabo dushitse Addis Ababa nsanga hariho iyindi by the gigantic jama bayita guti gigantic sense za ndege nini cyane vraiment aeroport yagutse Ibakona twase no kuzimira mbe afazimiye haje z'ababa canke yaho twaye bwazimira hai Dubai urugendo rwacabaye rwaruwe cyane ntubona no kuyihenda hemeze gute dushitse muri Ethiopia Addis Ababa twabonye rero iyindi ndege nini rero yego turagenda ayeje mafanda kamara kare indege twari dufise intoze yari twagira escale Addis Ababa hamwe na Dubai tuja muri Algeria yumvira kuva muri Afrika amasaha 19 ugaca ugenda n'ubundi ukaja muri Asia ugaca ugaruka no muri Afrika arabumvise ngo naciye muri
Dubai wati uri kijuju wagumye wacuja muri Asia wose muri Afrika wase muri Afrika kuki utaciye usohoka kuri kiyede aya mugaki yakiyede nticari bwabe ntuzeye ni abantu benshi ntibari bwakiyede ariko Steve baraje nibuka ko twagiye tujanye n'abamama basanzwe bagiye Dubai muga ntivyari bwakiyede ama voyage arahari ya commerce ku bahungu mugabo ku bahungu mengo ntuzeye ntivyari bwabe populaire cyane turagiye mugari akandi kantu rero kandi ufise itike zibiri yo gushika Dubai yo gushika Ethiopia my lord yo gushika Ethiopia kuva Ethiopia tuja Dubai hama turondera ikintu bitwa boarding pass ako kantu rero ladies and gentlemen boarding pass nibuka ko twashitse Dubai hari vers 3h z'ubuca turashika dushitse vraiment airport nini bon nasanze ngira ngo abajyamahera tuvuze ko ndibuka ko indege yatembeye mu yatari muto mu kirere ca Dubai turabona vraiment ibintu bitigomwe gisagara kinini cyane gisa neza indege iratwurukije turashitse je nanibaza ko mu airport ntasanga ikindi moyen de transport je nkifata iyo moyen de transport nibajije ko ari bus mugabo avec l'expérience ngataza kwivuga ko mu kanya sanga n'ikindi kintu ndatangara cyane ego vraiment nje nahimbawe cyane mugabo habaye akantu ka insolite ngena tubwira habaye ikitezo ngira vyibuka je ngana mutwe watakaye